turagushimiye muri kano kanya kuko wongeye kudufasha tukaba twongeye guteranira ahangaha muri kano kanya twese tukaba twumvishije izi ndirimbo ubundi Mwami Yesu Kristo tukumva n'ijambo ryawe none aya masaha tugezemo tugiye kongera kumva ijambo ryawe ugiye kuvuga ubutumwa bwiza wemere kumufasha muri kano kanya umusangi wambika imbaraga z'umwuka wera ureke umwuka wera yuruke muri twebwe Mwami Yesu umuntu wese yakira ijambo ryawe nk'ibyo kurya byacu by'urugendo bizodufasha uzageza tugeze mu bwami bwo mu ijuru bane natwe muri uyu mugoroba udusange twese Mwami umuntu wese aho yicaye ureke yumve ijambo ryawe turakuratse muri kano kanya kubw'izina ryawe amen. Turahe kaze umubwiriza ngaha Pasteur Niyombaristo kaze. Inonde mon cœur, Esprit, inonde mon cœur. Asubira shimwe. Murakoze ngomba dusome ijambo ry'Imana sinabatevya ndatamike dusome hariya mu cete Pawulo yandikisha ingiro y'Abaroma. Yesu n'abahereza Abaroma 12 ni 20 ni kuvuga uwa mbere n'uwa kabiri. Naza ko mashitse ubugingo bushasha niko handitswe nawe ngwiki ubugingo bushasha nuko bene data ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bimaze imbere bizima byera
bihimbara Imana, niko kwikorera kwanyu kugira ikimazi. Ndimushushanye n'ivy'iki gihe, yamara muhinduke kungana gute? Mugize imitima isa gute? Kugira ngo mumenye neza ivyo Imana igomba, nivyo vyiza bishimwa bitunganye kungana gute? Tuvuge rimwe twese ngo bingana gute? Nagomba rero tugire aka exercice, ubugingo bushasha. Abahungu abagabo twese tuvuga umurongo wa mbere tuwusomere rimwe, hanyuma twubahirize punctuation. Ahari virgule, ahari point, ahari kabaza, hose tubahirize. Umurongo wa kabiri na femine, muze kumvirizanya ko mwavuze neza. Ngomba rero dutangure, navuze ngo hatangura abandi. Okay. Rimwe kabiri gatatu. Nuko bene data ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana, umutange imibiri yanyu ibimazi vy'amateka, bihimbara Imana, niko kwikorera kwanyu kugira ikimazi. Aha, fasoni rimwe kabiri gatatu. Abasomye neza n'abana. Ni bande basomye neza? Mwese? Oya, mwihaye amanota abagabo mubahaye ngahe? 6 atandatu kuri 10 cyangwa kuri 20 kuri 10. Okay, abafasoni combien? Mubahaye ngahe? Hariho abavuze abiri? Abagabo barimbana. Yesu nashimwe. No kwishurana ni 20. Nuko dusubiremo. Abagabo tugende rimwe kabiri gatatu. Nuko bene data ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana, ngo mutange imibiri yanyu ibimazi vy'amateka, bihimbara Imana, niko kwikorera kwanyu kugira ikimazi. Okay. Mani bahezagire. Tucurike rero. Abafasoni mutangure, hanyuma abagabo turahereza. Nuko bene data ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana, ngo mutange imibiri yanyu ibimazi vy'amateka, bihimbara Imana, niko kwikorera kwanyu kugira ikimazi. Iki gihe nyamara muhinduke rwose, mugize imitima misha, kugira ngo mumenye neza ivy'Imana igomba, nivyo vyiza bishimwa, bitunganye rwose. Nuko Bene data ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana, ngo mutange imibiri yanyu ibimazi vy'amateka, bihimbara Imana,
rwose. Yesu n'abahezagire. Nagomba imirongo muyandika ahantu. Iyi mirongo ibiri muyandike ahantu. Aho hantu ni hehe? Mu mitima. Murabona urugendo rwacu ngene rumeze? Ni urugendo rugumye, rugoye, rurimo imvura, rurimo imbeho, rurimo ubukene, rurimo kuganya, rurimo amarushwa, rurimo indwara, rurimo intambara. Iyi mirongo muyandike. Yesu n'abahezagire. Pawulo yibutsa iri shingiro ingene bakwiriye kugira ubugingo bushaje. Nagomba nifurize twese hamwe ubugingo bushaje. Amen. Amen. Ndabifurije ubugingo bushaje. Amen. Uri kwegera ndabifurije ubugingo bushaje. Amen. Kugira ngo ushobore kuyikorera. Bibiri bivuga ngo kugira ngo kuyikorera kwanyu uze kugire ikimazi. Nagomba vuge irahanahana, imirongo irahanahana. Kugira ngo ushobore gukorera Imana ubanza kugira ubugingo bushaje. Ndabifurije ubugingo bushaje muri Yesu. Amen. Yesu abahezagire kwa. Amen. Muri iyi myaka turagomba kugwaruka rufise ubugingo bushaje. Haleluya. Amen. Turagomba kugwaruka rwahindutse. Bangahe bifuza guhinduka? Naje we nashizemo. Ndifuza kugira kumeza hejuru. Hari icyo ndabivuga. Niwahinduka ugahinduka ukagira ubugingo bushaje, uzoca uyikorera bimwe bifise ikimazi. Muvuge muti amena. Aha ni nka signature duhejeje gusinya imbere y'Imana ko tugomba ubugingo buzima. Ubwira uwo mwicaranye uti ndakwifurije ubugingo bushaje. Usubire umubazo uti mbega aho urabufise? Hayabaca barabahirya. Nagomba ndababwire iriganuke ni kw'ishengero rya Kristo. Niyo muyandika hano mu mutima yawe. Niho kuyikorera kwari kuzogira ikimazi rwanga wacu. Yesu abahezagire. Amen. Imana yanezerwa n'umwigeme yahindutse rwose. Bigeme ndabifurije guhinduka rwose. Amen. Bapfasoni bigeme ndabifurije guhinduka rwose. Amen. Imana yanezerwa n'umusore n'umugabo bahindutse rwose. Amen. Ndabifurije abasore n'abagabo guhinduka rwose. Amen. Imana yanezerwa. Amen. N'abakozi b'Imana murabitwifurije natwe. Ngo duhinduke kumera gute? Bose. Yesu adushobotse. Ni urugamba rw'umukristo. Ni iki kiduhindura rwose? Ni mpemu yera. Niko murandaba. Ngomba mwese mundaba. Ndakunda abantu bandaba. Hariya. Uriko murandaba? Yego. Kuri barako murambona? Yego. Muriko murandaba? Basi fuma muhagarara mu ndaro. Yesu abahezagire. Gumukomene ngomba mvuge mumbona.
twicare nta ngorane kandi kandi baraduhaye ubutumwa muriko muramurikira Imana ibahe ubugingo bushasha Imana iduhe twese ubugingo bushasha tubyereke Imana tuti Imana turagomba ubugingo bushasha ubugingo bushasha uko ukora kose uko ubayeho ukiranire ubugingo bushasha bwo muri mbere yeza Yesu abeza mbere yera ni waduhingura akadutransforma kugira ngo tube renouvelé. Oh Yesu nabaheza gire abebike bagomba kuba renouvelé bangahe gira kuturaba Imana ibahe kuba renouvelé mugire imitima misha. Bibiliya ikoresha ijambo ngo mpemu yera ni wadutransforma ashimikiye ku ijambo rizima. Abaheburayo 4:12 hariho haguka kasoma cyangwa hazi ku mutwe wewe aho ni microphone uretse ku mutwe. Abaheburayo 4:12 nabona ba Trisha bogira bandaba basubiye okay wahabonye naho kasoma ngwino mvundere basi ngwiki turasoma mu izina rya Yesu kuko ijambo ry'Imana ari rizima rifise ubukuba rifise ubugi buruta ubw'inkota zose rikinjira aho ritanya ubugingo n'imbere rigatanya ubugingo n'umusokoro risuzuma ivyo umutima wiyumvira ukagabira. Ijambo ry'Imana ari rizima rifise iki rifise kandi iki ubugi buruta ubw'inkota zingana gute ngo rikagirane rikinjira ntawurimutsa. Haleluya ngo ririnjira ntanuwarimutsa hanyuma rimaze kwinjira rigirane ngo rigatanya iki ibyo bintu biri hehe mu muntu biramaja vous les intellectuels bariraho biri aho muvugira mu ntamata biri umutima biri hehe les intellectuels none ahantu hashika inkota nihi nawo bavuga bazaga uja no mwishuri ho kugira ngo mwabitoye byose Doctor ngo he ko bivuzwe na muganga tubifata uko nyine ngo biri hehe mu mutima. Muntu biri ahantu hakomeye ngo ubugingo n'impemu ngo regatanya. Yesu nashimwe. Amen. Hanyuma ngo rikagirane kandi rigatanya ingingo niki ivyo byo birenga umagufa ubifata uko nyene ngo bigatanya ingingo n'umusokoro jambo muvuga gute amen mwese yego ngo ni jambo n'igizuku ntawurimutsa ntimubise umuntu pasire tubari babiri bari muri jogi niko hagarara ejo ku rusengero kuntaha kutabaragiye bahari ubiriza none
mwumvise ngo baraje mu kumusezera bavuze wiki ngo byari biryoshe kandi ngo tuzogaruka. Umviriza rero ririnjira ni ukuvuga rikabaga. Hari ibintu bigoye kubaga amagufa nta ngorane, kubaga uyu mubiri nta kibazo, mugabo ubugingo n'impemu rikabaga. Ndakwifurije rikubage kuri uyu mugoroba. Ya mbana bari guseba ngo ahandi sinakubaga ntabyo ntacyo. Ariko murabe uyu muntu yitwa Sebasi mwarimu ryaramubaze. Yesu nashimwe. Nirasatura nicari rinjira umunsi ryinjira mwaraganira. Yego naranezerewe cyane numva bose umeze neza bose. urabona n'ibintu ariko aratwerekana ijambo ryane, ijambo rya Kristo, ijambo ry'Imana riratandukanya. Ryaciye aha ngo ryinjiriye aha. Muvuga mutemere n'ishuri. Yesu abahezagire. Iyo ritamwinjiramo muri minjiremo tuba dufatanye merubu. Umviriza ririnjira rirakeba. Hari ibyo byakeze nk'ibiki byinshi ariko no kugira ngo Yesu amuhezagire. Jeno bivuga akaborego ryarinjiye rirakata. Abandi byakebye akaborego ishyira hejuru dushima Imana. Muri bake hari abaciye bagira isoni kubivuga. Pastor we ntiryagukebye akaborego kuri ya musiteri uyu ryarakebye. Mwambaremo Primus. Yesu ashimwe. Rirakeba. Dushima Imana ryaradukebye. Amen. Yesu nashimwe. Ubu dutambuka wiki bano pastor z'abato nyekegere dutambuka wiki no bana. Hallelujah. Kubera byagizene riratandukanya rikuramo urwango rwavuyeyo. Bangahe rwavuyeyo? Mani bahezagire. Rikurayo ubwibone bwaravuyeyo. Bangahe bwavuyeyo? Mani bahezagire. Rikurayo ubusambanyi. Bangahe bwavuyeyo? Yesu nashimwe. Ifata ikindi kugoma ikiki ibindi mugoma inzigo nakura inzigo rigira nikura ibindi mugoma amacakubiri n'ibirani muvuge gutiyamena ibindi mugoma ibiki ubusuma. Aya mashurwe muraza kuntunganya bigira ibindi
Yesu umwana wayo acharagirane umhemurera acharagirane baca banyinjiriramo ubundi mushasha ndabifurije kuba bashasha amaze kwinjira ubutatu ntawofashe gaje sinuna amacari ewe reka twe nawe bomba mureke tubikorere yaradukevye kabisa hasi Yesu nashimwe hari ikindi ngoma berekerere bagahera rugomba amaze kunkeba yaciye anzanira ikindi kintu anzanira urukundo uvuga gute amena acanyinjizamo navuze ngo akwinjije mwiki bagahe bifuza urukundo Imana ibahezage kandi baha urukundo ikiranzanira n'ikindi umunezero igirane navuze ngo ishize mwiki reka turanezerewe bagahe bafise umunezero Yesu abahezagire arasubira aranzanira ikindi kintu mugomba iki ndakwifurije amahoro ikindi kuvuga nini mubuze wiki ubugwaneza ashiramwo sinashimwe ntibirahera na bato acaranzanira ikindi kintu mugomba kuvuga iki Yesu nabahezagira baho kwihangana nimwihangana tuzoshika ikindi pardon iki ingeso nziza irimo ndabifurije mu izina rya Yesu ikindi ibiki ukwizigira ubwinzigirwa niko mubariye acashira mu bwinzigirwa Yesu nashimwe ndakwifurije kumwinzigirwa ikindi pardon kurinda kubera iki twirinda iki icaha arashira mu kwirinda uyu muntu araberewe ndakwifurije kuba uyu muntu ikindi kugira neza twakafite reka muraza ntibise muriyongereza ko dukina ikindi pardon birahera gusenga arashira mu gusenga araberewe uyu muntu Yesu nashimwe ikindi ndabona biriko birakama reka ngeze ibyo ariko uyu muntu araberewe
renouvelé. Oh Yesu nashimwe. Ndabifurije kwaka bacu mube transformé. Muhinduke rwose mugize ubugingo bushasha. Naye majambo y'Imana bari bisimari yohezagiye. Haba twosengera Imana ikabasubiza mu bindi bintu. Ikagukeba inkota ngekanisha umugi bwose irakeba. Ingo batwasengera Imana. Nagomba muze kandi tubasengera mwese mwashitse ino no kuri parko turabarorera uzuranirimba uti nditavye Yesu ndaje nditavye usubire umpingure mugwaruka rwiza rushajije inzu nziza ishajije muze turabarorera ino ni hanini muze tubasengere mwese baje Pastor Salvatore baraza hano kugira ngo bace basengere muze mwese mwebwe dutumwe ko asubira guhindure abantu ntugende uze gutaha atagukevye nagomba ndakwinginge nkuko Pawulo yavuze ati ndabinginga nawe ndakwinginze ntuze gutaha mwebwe atagukevye ibyo bintu kaze pastor muze uvuga amahonyene mugeze baracaza kuri barko nagomba muveyo ingo muze ndimupfukame kuri barko muze ni ikimenyetso ciza tugomba gushingira intahe Yesu ko tugombye guhinduka ukundi mushasha mpemera guhindure mubwire kiriya kintu nyene chance ko guhindura asubira guhindure kaze pastor muze turabaroreye mupfukame turaza kubasabira n'ikindi kintu ciza mumaze guharirwa tubasabire n'ikindi kintu ciza Pastor Daniel yamaze kukivuga tubasabira amavuta y'Imana aya mavuta uza guca aze kumoterana tubasengera Imana muguruke mushike mufukame hasi ndabona ko mutarafukama abo hejuru n'ubwo bamufukamaho nyine mwige muramanuka ukuboko kw'Imana si kugufi ko kunanirwe kubasanga ngaho ukuboko kw'Imana reka kubasanga aho nyene ukuboko kw'Imana ngo nuko muhinduke rwose mugize imitima misha na cane ko yanzamba igiye kuvuga mwese mufukamye ntimwibagire gusenga kugira ngo Imana izobore kumva inzamba murabyumvise inzamba izovugira hose muze muyumve tuze tuyumve kandi dusenge Imana turacire bugufi Imana turaguciriye bugufi Imana y'ukuri waremye isi n'ijuru Imana y'amahoro ibihe bidashira Imana iri hafi y'abafise imitima imenetse Imana ibona mu mutima Imana ikundana Wadirinda ati ndumva imirindi yo gutabara nanje ndumva imirindi yo kugaruka kwawe Yesu ihenge muri kurategura umugeni nagomba ndagusabe imbabazi kuri abo bantu bahe kwihanira kureka
ndabasabiye kwihanira kuri ibyo umuntu wese yari yarabitanije reka tubitibagurire munsi y'umusaraba mu maraso bice bitibukirayo dibwe nishonge nishasha amanyama y'ibyaha nahe ibisigo byahora bibakoresha ibyaha turabimenaguye amaso turabikubise umusaraba turabicocanze turabyatsa ingabo turabimukije kwama by'ibikina amatavu bibasubiza mu byo bihanye yesu 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 turamutakane yesu 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 namwe nibwira hamwe kare ingano wowe tubonye inzoka cyangwa abisirayeli bari mu bugaragwa ngo yararangamiza gusa ubumara bw'inzoka bugapfa nishe ubumara bw'icyaha muri bano bagabo n'abano bagore bano bahungu n'abano bakobwa reka icyaha gipfe reka inkomezi z'icyaha zipfe reka amanyama y'abadayimoni aneshe n'umusara bahe guhari bahe amahoro bahe umunezero bahe kunegesera bahe kuzura mpemu bahe kuzura amavuta y'Imana bahe guhindura abashasha twumvise ijambo ryo kuba abashasha mana abantu bagire bashasha batanguye gushinga intahe umukobwa gushinga intahe mugenzi we iyo ngabo iheze rimwe ati nabaye mushasha umusore ashinga intahe ubundi ati nabaye mushasha nawe unatwagucora atari wewe urakoze kubikoze kandi niyo uragukunda kuko bikorwa n'amaraso reka amaraso ariko kandi abyuzuze neza dusabye gutyo mu izina rya Yesu Kristo umwagazi w'intama w'Imana amen.